ariko ndagufitiye iganuke muri ya mitahe abantu bariko barirengagiza muri no misi n'umutahe wo kubaha Imana. Abantu bariko barawuca kure kandi watunze abantu benshi. Mahoro y'Imana ganze imitima yacu twese tuzamuri ganze turamukanye. Mahoro ganze imitima yacu twese. Uwo munsi hazobiki hazobumbugwa iki cyanditswe mu bande mu mazina yabijyawe n'iryanje yogize gute. Dusoma amajambo y'Imana Yesaya 3:10. mu rugo abantu banyinashe n'umuzakire ku mazina yitanya Victor n'umwe mu pastor wo mu gashikanwa 10:10 abo ngo mubwire umugororotsi ko azomererwa gute kuko azotungwa n'ibiki kuko azotungwa n'ibikorwa byiwe bigize gute. Yesu nahabwa iki afite icambo Imana yase mu mutima nivuga ngo kuba Imana bizotutunga. None sivyo twasomye ngo mubwire umugororotsi ko azogira gute nemwe abone bazotungwa n'iki twubasha Imana bizotutunga. Sio kabene data ira mwene data tikuba Imana bizogira gute mubwire tikuba Imana bizogutunga. Yesu abahezagire umanu baragira imigambi bagira amaproject agera kure ariko ndagufitiye iganuke muri ya mitahe abantu bariko barirengagiza muri no misi n'umutahe wo kubaha Imana. Abantu bariko barawuca kure kandi watunze abantu benshi. N'uyu munsi twebwe kakajisho nuko twubashike mugabo abantu bariko barabishira inyuma bariko barabishira hasi uyacarandika agira twumviriza ubaha Imana uzotunga n'ibikorwa byawe byamuce. Sibyo none mu yandi majambo niwagororoka uzoba wubasha Imana. Wubasha Imana uzokora ibikorwa byiza, ibyo bikorwa byiza bica bigutunga. None sivyo ariko ikibazo dufise muri no minsi abantu bataye imitahe kandi ariyo yari batunze. Abantu bataye gusenga bakwiza amajambo. Abantu bataye ubwizigirwa. Abantu bataye bwa buntu bwa kera twari dufise mu Mana kandi ibyo nibyo byari bidutunze. Ariko wawundi abariko babari bigishwa bavuze ngo erega yari nirano ndagowe. Sibyo none umwanya ni wagera uhaguruka utore kwa gusenga utore kwa kuba Imana bizogira gute. Imana nihabwa iki mu 2009 nari mu gihugu cyo mu Rusiya badufata twasenze bashaka ngo batwirukane turaburanira imbere ya sentare barandika ko ntaha ariko ndabatamira ngo ntuzosubire gusenga nzofa ndaretse gusenga. Urabona gusenga sibyo bitunga umuntu naho bandutse banyirukana ntaco nasi nakumanya gakiza ubona mbayeho nabi. Kuba Imana bizogira gute mu 2015 imyaka 2 namaze shomereye candangiza niyumviriye nta mukitwa yicara imbere n'umujenama aburishikanwa numva n'amagorwa cyangwa n'umuntu 100 cyashinga restaurant n'umu université ngobetse nitekera niyarurira zareva noza amasahani ariko nkatahana 5. Kuba Imana bizogira gute kuba Mungu atangishikanwa nk'abandi none si kuba Imana yanyigishije guca bugufi biramfasha muri yo myaka 2 y'ubushomeri ntanazenze icayi. Imana nihabwike kuba Imana bizogira gute kuba Imana bizogira gute kuba Imana
uzogira gute uze kuraba aho watereye umanya ni wagera uce bugufi ubwira Imana ati ntorera urega yari mpira mwami Imana rero vyagahera mwisho turagushimye turagushimye abasavyi bawe mwami kuba Imana nico kizodutunga nta kindi kizodutunga ni kukubaho turasenza aho twataye udutorere uzabukoze n'imizina ya Yesu no tubisavye amina.